tuganire nako ntibana ndirambe muri dusha turabivugana mvuye wena nakimwe oya dusha nakimwe reka tuvugane reka tuvugane gatoya ni Kesugare oya bera arafise umugore kandi yamaye na mupostire nyambari kubera bamaze kugira kenshi umaze kugira iki ingene natera intoma yaravyumva gusa ntavyemere ariko yagiye kubimenya abonye message bamenyanye kubera uwo mugenzi wiwe kandi uwo mugenzi wiwe yari twara abagenzi kuva kera twaraniganye sasa rero kwa kuntu umuntu biri ariko ryambe ariko reka tubigira nka gatatu ngo wakunze ntushobora kumuheba ngo ahubwo ngo uheba ngo uwo waruharaye hari ikintu basi umuntu mukunda yashobora kuza kubwira ati sheri ibintu bimeze kunuko hamwe ubwawe umutima uvuga ati nukuri byari bikwiye ko duhebana jana namucrashing suwe bashobora vuga baravuga ibintu byinshi rero hajye ugiye kubiraba usanga niyo ngiye kuraba nk'ibintu ugasanga bana postinze ibintu sinigera sinigera nja kuraba amakomantere. Every story matters. Ibona my people, it's another day, it's another blessing. I'm a kumusukundi bakunzi ba STV. Them call me Dan for real. Shiza STV. Sasa bakunzi ba STV. Shoko bamwe bazandi hehe niga ngira muca mwabona muca mumva n'amajwi naje kuraba Nene mwabonye kwa Yane, Nene mwabonye mu rukundo rwa Yane, Nene mwabonye agiye kurira Yane kuri airport. Sasa bakunzi ba STV nababwiye yuko umwaka w'akazi kandi gakomeye cyane. Ushobore kuja kuraba Nene. Nene gutene. Umeze neza. Bakunzi ba STV murabona yuko turi kumuna Nene reka twicare hano ahubwo tuganire. Jari kinotse kumwe mwashatse. Urakomenda mugize abakunzi ba STV. Muratubona neza reka banzu rindire none Nene reka tuvugane ni sawa meze neza Nene ni sawa namukiza abakunzi ba STV tugukumbuye no munsi nituje mu bintu by'amarira tuje mu bintu byo kurira mutabwiye ubuntu kweri nisi bisanzwe none ne nkubura ngene musaze namba ndisanze ni muhira ni mu rugo tante wa mbe ari hehe gasha no munsi nakimatugira no munsi tuzana n'amahoro Jari kiribate ko mudakomeye Fabi ubwo murakomeye mu mutwe ndamukiza abakunzi ba STV abakunzi ba STV bana gukumbuye kwanza ahubwo ntuzanda nayicishe no ngaha ugisha ibishikire neza abakunzi ba STV bari gukumbuye kubona Nene imisi myinshi ahubwo turi kuri airport turi kumwe tugiye kuraba Yane Sentarumi ndabira n'ukuri tumbwiye turamukiriza abakunzi ba STV none basi bibuze iki kuza muvuze mukambya ati Nene turaje Jena nzi yuko maze imesi mbona uri mu bintu byinshi uri muri cinema hibana usigaye uri umustar mu majambo make amafoto aguma simworindira nkava muri douche basi nkambara ni boni kunyene je umeze neza ukunyene tuvugane dukorane ibintu warabaye boss lady ibintu vya nayane waranavyibagiye Tubasavye bashandeka Sister one mubwire ko tuko turakora ni bakurinze Turiko turakora bwe dufitanye gahunda mwebwe ahubwo mwe muranatinyuka oui iki wana nakimana uraca kugenda gatubantu yawe gatonya kwa Berndo wayo kuba uri kwa Berndo wayo no munsi bivuze iki kuri Nene Basha nta kuntu mu mwanya bose bava muri douche twitwara mu bon nakimana reka dukubana ku nyene Nene umaze kuja rina cha tubaye guteba bani zuba riga umva je dukwi nuko rigera na vegete ni sawa ni bona nakimwe ne rugumu ku nyene nana abakunzi bantu ze banzu baramutse kwa bigarageza ni banzu baramutse kwanze bivuze iki kuza mutavuze bivuze iki kwa uno munsi uri kwa Berndo wayo tukubona wicaye imbere ni manager sigaye twara film yo kwa Berndo Ico mutazi ni kuri kwa Beryo dufise yo ni menshi aje nazenja n'isako nyinshi nako ntibana ndirambe muri dusha turabivugana mvuye wena nakimwe oya dusha nakimwe reka tuvugane reka tuvugane gatoya Nene bakuje sasa bakunzi ba STV bana Nene katwemere ko dukorana reka tumurindira abanza ave muri douche dushobore gukora abakunzi ba STV
ndaramukije abakunzi ba ACTV aho muri hose nizere ko bumeze neza ubayeho neza muri no minsi ni ubuntu bw'Imana ndashimira Imana uko biri kose mbaye je ntanzoganya wa munsi gayeze ubusa burya minsi nyene ndabikeneye burya minsi nari nkiri muri deception ubu yere wari yakiriye neza ubu nari yakiriye oya usigaye mu mabuja ahubwo ntaratangaya ndakubonye kwa habera nako ndakubaza ibintu byo kwa habera usigaye uje uri manager canke abere mu mutene iye kontonari kwa beri ntaco ndico usivye ko ndumu mambi wa G5 eko nta birenze vraiment ahubwo ivyo nivyo muyumvira umwaka wa 2023 wagenze gute kuri mwe novuga ko waheze neza kandi ukaba waraheze nabi kuko hariyo waheze hari ico tutarashikako twari twifuza gushikako ariko kandi waraheze bike twifuza gushikako twarabishitseko nubwo atari vyose ariko hari bike byarabaye ibya yani byabaye urukundo neki kuri mwe urukundo ruvuze byinshi kuri jewe baranyigishije ndaciye muri byinshi bituma nkura mu mutwe byanyigishije ikintu gikomeye cyane hamwe ruraryoshe akandi kanya rukabiha gusa bivana n'uwo muba muri kumwe ngene muba mumeze kera abahungu nibo bavuga ko tutoreye mu kigo cyane ngo ngo ratuye mu kira mugabo ubu naho abahungu nibo basigaye mu kigo cyane ntareka nabonye ngo umuntu ukunda ngo umuntu ngo wakunze ntushobora kumuheba ngo ahubwo ngo uheba ngo uwo waruharaye uwo mwari muhararanye rero iyo ukundana n'umuntu mugahebana ntimuba musaze mukundana ahubwo muba mwarahararanye ego uwo mukobwa ngo yenza guheba ngo wabonye ngo wabonye ikiruta uwo ugerageje kuvyumva biravana ko abakobwa twese nitumeze co kimwe hari gusanga yaguhevye yaronse nyene uwundi akurusha vya bindi yarakeneye cyangwa ugasanga yaguhevye kubw'impamvu kanaka kandi yumvikana hari ikintu basi umuntu mukunda yashobora kuza kubwira ati sheri ibintu bimeze kunuku hamwe ubwawe umutima uvuga ati nukuri vyari bikwiye ko duhebana n'ibiki mu rukundo tubabarira uvuga gusanga uri kukusha nk'umugenzi wanje kakwibona pana atari vyo numvise nkabibona ico kiri mu bintu n'ubwoza kuza wowe ari undi muntu atari umugenzi wawe sawa uvuze ngo ari umugenzi wawe gusa oya bibabaje cyane gusa umugenzi wawe se undi muntu ashobora no kuza kusigura akabwira ati ni ryambere bibaye nyene umubiri ariko ari ryambere ariko reka tubigira nka gatatu ari ryambere bibaye cyo mu buzima sinzi ko hewe umuntu ataca mfise kiboneye kanshobora kumbwira ati iki kintu kandi ndanabimenye sindabikubwira ubwo nyene turashobora kumarana nk'amezi nk'atanu ntarabikubwira gusa ndiko ndaraba nyene ingene uri kuritwara mu nyuma nyene bindambiye ndashobora kuza nkubwira ati rero ati wewe kabisa wapi vraiment nkaca ndakwereka n'ivyemezo akwereka ati rero igitumye ndabikubwira niki hamwe nawe ukibona ukavuga ati nukuri shatse ari bikwiye ahubwo wari nihanganye ku buryo niyagenda ntazogende hanze avuga ati ngo Nene n'umwana mubi ngo Nene ngo ameze kunuku basi iyo fuma agenda aravuga ati shaje yafatiye amakosa naye kaniza ari vyumvikana ariko umuntu ukavuga shaje mu buzima turi kumwe byo ari sawa cyane gose hari no gukunda rero gukunda ni bya bindi bitagira isiguro bizi ukuri bizi ko nyine gusa je naramucrashing gusa ntibiradaye tuzarange nabi ati yaratevye arabimenye ari mubwiye cyane abagenzi bari n'abagenzi sokana n'umuhungu hamucrashing umugenzi oya basi nibyo bo basi je umuhungu twamenyanye kubera uwo mugenzi wiwe kandi uwo mugenzi wiwe yari twara abagenzi kuva kera twaraniganye sasa rero kwa kuntu umuntu haramaze kubyina ntebe hanyuma bice munyuma hajya bavuga ati ko takibera musi yiki y'ijuru kitamenyekana byaratevye biramenyekana nyene wari ukiri kumwe n'abamuhungu nyene mukundana twari tukiri kumwe yarabimenye twacu yaciye nkwe ubwo nyene yaravyumva
yaravyumva gusa ntavyemere ariko yagiye kubimenya abonye message hari film yitwa ishusho y'umukobwa ishusho y'umukobwa yari sinzi nko bamaze kuyiraba barabizi twakinanye byari nabana binuvuga ko tejeje ibintu byo gusigura filme birangora nakinye ndi umugore w'igisuma gikuru Jean yerekeye ibintu by'ubusuma rero ingene natera imitoma Nari kuze ko murabimenyereye nyambari kubera bamaze kugira kenshi maze kuyumva aya majambo kenshi nawe waravuze ati warayatinze neza niyo ko ndavuze ati tabwa undi ndakaje yuko mu nyuma yaho nibajije yuko abiseriye kwe ndavuga nene yabaye mutinganye uho depression yani ubu byabaye nyine byabaye bien agiye kuvyitamo cyanavuze ati nivyo oya c'est vrai c'est vrai na gato ko kumbe ererere bigakwira ngo bwa bundi ngo twara bacha batanga kuvuga nyine ngo twara tuvyumva yo ngo twara navyikeka ngo singene yambara hamuvuga ati Buswanya abena nafse yaravanye n'umugore yebye neza abona none cyo n'umugore kese umugore oya abera arafise umugore kandi yamaye na mupostinze sinzi gituma mukunda kuvuga ngo n'umugore wa Orne kandi nawe umugore wa umugabo wawe Yesuwe bashobora baravuga ibintu byinshi rero hajye ugiye kubiraba usanga niyo ngiye kuraba nk'ibintu ugasanga bana postinze ibintu sinigera nzi ko ndimo sinigera nza kuraba amakomantere kuko ubu bikwege wasanga ugware na fetas ndabashimiye abakozi ba STV mwadukurikiranye naho butaha ciao Every story matters.